Turabahaye ikaze mu kiganiro umutekano. Ikiganiro mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Mu ntumbero yo kwishikira ku kivi kugira ngo bumvirize ibibazo by'abene gihugu, bongera ashobore kubitorera umuturama, ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano bwaratunganije ingendo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu kiganiro cyacu twaheruka kubashikiriza twararabiye hamwe ibijanye n'intara ya Rumonge. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tuza kurabira hamwe ibijanye n'ibibazo hamwe n'interano z'abene gihugu bo mu ntara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Mu ijambo ryiwe ry'ikaze, buramatari w'intara ya Gitega yaramenyesheje ko muri rusangi umutekano wifashe neza kandi ko abene gihugu bari ku kivi. Intara ya Gitega mwateye iteka itekanye mu makomine yose agize intara, abene gihugu bakaba bari ku kivi na cane cane kugira ngo turabe ko twokwiteza imbere dushobore kuronka ibitubeshaho. Tubamenyesha ko ibikorwa bitari bike bibandanya neza, na cane cane ko dusanzwe dusenyera ku mugozi umwe n'ibisata vyose bikorera mu ntara ya Gitega, ibisata by'iterambere, ibisata bijeje gushigikira intwari ibereye no kubahiriza amategeko, abanyamigambwe, abaserukira amadini n'amashengero, twese tukaduhorira ku gikorwa kimwe cyo guteza imbere abene gihugu, tukabishima ingene dukora twuzuzanya. Nyakubahwa mushikiranganje, mu ntumbero yo gutsimbataza intwari ibereye, twari tugize imisi dukoranya abene gihugu bari mu mice itandukanye muri vya biganiro vyo kwibukanya igihugu kiva niyo kija n'ivyo umuntu wese abwirizwa gukora kugira ngo twubahirize agateka kazina muntu, y'ama séance de moralisation, aho twahereye mu bene gihugu bwabo tukaja mu barongoye ibisata, tudasize inyuma abajejwe intwaro ndetse n'amanama atandukanye ibikorwa vya misi yose mu bijanye no guhimiriza abene gihugu. Twama turiko turagendera amakomine, tugendera amazone, tuvugana ibitandukanye vyoshobora kuduteza imbere, kandi twibagira no gushirako kubigisha na cane cane amategeko asanzwe akenewe buri musi, na cane cane amategeko agenga ingo n'imiryango, kugira ngo turabe yuko vy'ukuri amatati ari mu bene gihugu yogabanuka. Ibi tukaba tubikorana n'inzego zose ziri ngaha, na cane cane urwego rw'ubutungane, urwego rw'umutekano, kugira ngo turabe yuko abene gihugu twoshobora kumva kumwe iyo turiko turaja kugira ngo uteze imbere igihugu cacu. Tubamenyesha yuko abene gihugu bari ku kivi mu bikorwa vy'iterambere rusangi, duhereye ku guteza imbere imiryango, aho abarimyi bariko barakora, aborozi bariko barakora, naho nyene hariho intambamyi zimwe zimwe zituma umwimbu udaheza nguze nk'uko twari tuwiteze, biturutse na cane cane kuhindagurika ry'ibihe. Imvura ishobora kugwa ari nyinshi canke ikaba irimo umuyaga mwinshi konona amazu n'ibindi, canke hakaba harimo n'urubura rukonona n'imirima, bigaca bituma rero umwimbu twari twiteze utagenda neza. Ariko uko bigenda kose twama turi kumwe n'abene kugira ngo turabe mbega hokorwa iki. Mwijambo ryiwe ry'uwo munsi, umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano, yaramenyesheje abajejwe intwaro ko mu byo bakora byose bakwiye kwisunga intumbero yo kuzuzanya no guhanahana amakuru ku neza y'abene gihugu. Umwaka nibaza ko uri kugenda neza, ibyimburwa twari tuvugana na baburamatari nasanze biriko biraboneka,
biko biraboneka kandi hari umwizero mwinshi kuko uriko uraraba ejo bundi ibigori byari bigeze ku 2,200 mugabo no munsi narabonye kandi n'ibindi biriko birafata umurongo umuceri uriko urapunguka n'ibindi nizere ko ariho umwizero. Nagomba rero nta byinshi nza kuvuga cyane kuko abashikiranganje bagenzanje baraciye ngaha mwaravuganye mugabo nahamagaye ibisata byose kugira tuvugane intumbero nshasha ibikorwa kumwe tegezwe gukora akazi. Intumbero nshasha rero ahija sahani ni kuzuzanya indongozi abatware tuzuzanya. Tumaze kubivugana n'abatari bake muri mwebwe abo twahuriye mu nama z'umutekano nyicubahiro yararongoye ko hariho utubazo abantu bitera kandi tategezwa kuboneka. Ni kuvuga nk'abajejwe ofisi gisata cy'umutekano mu minwe dufate documentation n'abapolisi n'abasirikare barafise ibikorwa bakora. Ubwo mu bikorwa bakora haraho bagera bagashikana bagaca bahereza abajejwe intwaro cyangwa bagahereza abajejwe igisata cy'ubutungane. Nta winjirira mu mabanga y'uwundi mugabo guhanahana amakuru uneza y'umwene gihugu nta ngorane biteye kuko buramatari nabaza procureur cyangwa umukuru wa sentare y'igihugu cyangwa umukuru wa kurudapere ati dossier imeze gute ntazi yibaze ko agomba kumwinjira kuko ntazokwambara toje. Kubijanye n'ubutungane akaba yarasavye abajejwe intwaro ko bohimiriza abenegihugu kwirinda gusesagura itunga ryabo kubera imburano ko hariho ibintu twita akarenganyo. Abenegihugu gasanga baguma biruka badafise inyishu kandi inyishu bazisize ngaha ugasanga urubanza ruhereye muri residence mpaka gushika muri Cour supreme bo basigaye baca bagenda no ku mukuru w'igihugu. None urubanza rw'itongo rw'urubibe akarimbi ku mutumba uko nda gushika muri Cour supreme gukora iki utuzoburana ngo mpakanirahe byo ngira bahevye kubivuga ariko mugabo nivyo biba nagiye ahantu bambira imanza zo 62 bazivyura ejo bundi ngo twararenganije urubanza rwashizwe mu ngiro kera mugabo ngo twararenganije umva zo muri 62 agashazani inkaratasi z'umutsindo cyangwa no gutsindwa byose bigenda bijaye eko abona nawe bihagatsinda umwe ugasanga arazizanya zarakuye n'umusengesenge mugaka avuga ko ngo ari kwarungurutse byiza abantu no kubahanura hakiri hafi nibaje konona uburyo bwabo ugasanga ikiburanwa ifise valere y'ibihumbi 200 dufate ugasanga amahera yatanze arenga miliyoni 2 aho simvuze kuduturire hirya no hino kwenteresa abacangwa abandi ugasanga biragoranye. Nibaza ko ico kintu ko gikorera ko cyane ati abagigiturire nta kibanza bafise ni hamwe nyine bigoye kwe mugabo ubutungane biriko biragenda neza ubwo gusa ico musabwa abantu babakorera nabi mubacira umukenge kuko murazi nayo yo kumwe bacafuza sibyo ga murazi nanye abakora nabagira iturire mubacira umukenge kugira natwe tubaja ko tubasekeze muduha amaranse nyuma yabo no kumwene bajya mu mahera ukibazo bijya ikibazo gikomeye cyane atari bake bemera kuza kukubwira ni gake uwatanze giturire abivuga. Je ngubuna mazimisi nidoga mbona kuma WhatsApp bavuga ngo witurire ngo muri migration ngo kugira ngo ronke ngo passport ngutangaye mugabo nta numwe araza kumbwira ati bijya bagomba banje giturire fasha nta nuyu kezo amantu zenyama audio numva kuri WhatsApp kubera iki urinzi utanga igiturire kenshi nuko unawe bafise cyo buyagiriza. Abarundi rero b'umutima benshi barakunda kuduha udukuru duto mugabo kenshi usanga ari ama hypothèse mu gisata cy'amagara y'abantu. Namye numva ushikiranganje avuga ati bayimeze aheze batwaye miliyoni 39
kumva kungene bibabaje 39 miliyo utwaye abagwayi hakuba hakire ucubaha kiriga kugabura batatu cyangwa bane kandi mwarize iby'ubuganga ko umuntu adakwije kire ko mu bisanzwe aca create resistance y'ingwara ifesambra ko yakize mugatakize mu bisanzwe ubura umurozi ukoze ikintu nk'ico imiti bakayizana bagashaja kwidandaza mu mafarmasi n'ibintu biteye isoni cyane ntibyumvikana gatoya guverineri muracunga mu madistrict bariya provision Bujumbura muga imiti ntishika aho itegezwa kuja. Ku bijanye n'isuku umushikiranganje akaba yategetse abajejwe intwaro baraho ko bohimiriza bene igihugu kwijukira kubaka utuzu twa sugumwe mu ntumbero yo kurwanya ingwara ziturutse kw'isuku rike. Baruvuganye ko amabarabara yose muyasibura sinzi ko iyo bigeze borozo gaye bari wasububa twaravuze ko imihana yose tavuze mu kwa gatatu guverineri ko zitegezwa kubifise amatwarete yose udafise toilette ahanwe nta muhana numwe mu gushika mu kwezi kwa gatatu utazofise toilette ububare akabare karafise toilette katafise norme d'hygiène mu kugare kugira banze bitunganye amahoteli amaresitora abavuga nimbwira cyane mu santire wa commune Gitega n'abandi ndazi ku dusantre ahantu hose harakabare ahantu abantu bashobora kwicara habe toilette imeze neza bidakunda mu bugarire provisoirement bazosubira kugurura ari uko bitunganije niko bitegezwa kugenda ko nta bundi buhinga kugira turwanye izo ngwara ziva ku isuku rike tutegezwa guhera ku mihana no abantu bose yakoranira abantu. Ku bijanye n'umutekano w'amasoko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano yarasabye abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano ko atasoko nimwe yemerewe gukora idafise inzira bya biduga bizimya umuriro bicamwo mu gihe hakenewe gutabara. Nta soko nimwe irekuriye gukora idafise inzira za kizimya moto. Protection civile ntari nga mubifate mu minwe na commissaire provincial ahatari inzira za kizimya moto muzice ku nguvu kuko birababaje kumva isoko hii ikamyira ngaho ikabura kungene yinjira kugirije kuzima. Twaravuganye ibijanye n'amasoko gestion y'amasoko mu vyumve neza kandi mu vyandike. Hariho abantu bigize abahinga mukuru badandaza nuko bahishiranira. Hari abantu bigize abahinga bamera nk'abakota isoko yose. Sinzi ko mu vyumve ico nshatse kuvuga. Isoko iruzuye bagashabaza kuriha muri commune ugasanga barisha ibibanza 2 cyangwa 3 agashaja kubikotesha muri commune ari 5,000 ugagasha kotesha kuri 200,000 kono kugimisi abandi ikibanza mu isoko ya commune mu vyumve neza kandi mbishira mu ngiro guhera no munsi ikete naryanditse nzi ko rirabashikira ikibanza mu isoko ya commune gikoreramwo nyene kuriha muri commune nta suro kaso yemewe. Eske birumvikana ni naco gituma usanga ibintu bizimvye kubera iki uwo ariko aradandaza afise umuzigo munini uwo muzigo no kugira wikure awushira kubera igihugu kugira ikuru uwo muzigo bamushizeko aca wushira kubera igihugu nimbi kilo c'ibiharage yari kutunguka ko 50 acarenza ko 200 yo kuriha cha kibanza cyangwa 50. Ibibazo byashikirijwe n'abene gihugu umushikiranganje akaba yaratanze umuco n'intumbero. Novuga mu gihe igihugu cyacu ari nyabagendwa amahoro ariko aratsimbatara nasaba yuko aho baho umugambi surtout mu gihugu cyose wo gushiraho des poubelles publiques kuko biragaragara neza ko kibazo cy'isikurike mu gihugu cyose gihari habeho no guhimiriza abene gihugu ko umuntu atakwiye guta ikintu cyari cyo cyose hari hose kandi nosaba yuko baho une legislation ishobora gupenaliza umuntu wese yoba afata minene gico kintu
kuko ubu amahoro ariko aratsimbatara. Dukeneye ko hobaho la propriété mu gihugu pour stimuler les investisseurs étrangers, kuko ni ikintu nacyo nyene bakorera ko cyane avec la propriété. Kuko iyo uraraba nk'umuntu ariko aranywa n'agacupa ka kinju akaca gatahayo hose n'undi uko nyene mu nyuma bikaba byinshi, aho umwanda uzoba uri kuragwira. Ico cyari ca mbere. Hama ica kabiri kwari gusaba mu gihe tubona yuko ivy'ikirere biguma bihindagurika, twosaba ko hobaho une politique ishiraho des techniques d'irrigation. Nanabona ibyo dufise inzuzi nyinshi n'amazi, ico kintu Imana yarakiduhaye ko mu gihugu cacu dufise amazi n'inzuzi zitandukanye, canke akabaho ibintu vy'amotopompe mu gihe gihere coba ki chance. La fois passée nyene cyo bari mukuru w'igihugu yaraduhimije gusengera ikirere bica birakunda, mugabo twotegekanya hakabaho des systèmes d'irrigation mu gihe chance, mugabo twatwifashisha ibyo kugira umwimbu uko byogenda kose ubwo muboneka. Murakoze. Sanzwe nkorera ngaha ku bitaro mpuzantara vya Gitega, abasanzwe serukira inama nkuru y'urwego rw'abaganga mu Burundi ngaha mu ntara ya Gitega. Rero nk'abaganga bakorera mu ntara ya Gitega, ikibazo c'imibereho neza y'abene gihugu naco tuba tukijejwe, kubera badafise ubuzima bumeze neza ntibaheza ngo bagire n'umwimbu, no kuvuga n'uwa mutekano ntubugikwiye. Rero ikibazo nyamukuru abaganga bakunze gushikiriza bari ku kivi, bavuga yuko hariho abandi bantu bakora ibintu byo kuvura bigatuma baza guciramwo intumbero yo kuvura nyabaganga nabo baba barasanzwe barize. Mwavuze akarorero k'abantu baca ibirimi, ubu simerutse kubona abagwayi baza bafise ivyo birimi baciwe, nibaza yuko ngira intwaro hasi bagerageje kubatuza. Mugabo hariho amashira hamwe akunze kuvyuka aza avuga yuko avura ingwara zidakira, hanyuma waza gutohoza ukabaza uti basha yaciye mu bushikanje bw'amagara y'abantu kugira ivyo bintu badandaza tumenye ko ari miti nuko zoba ari indya cyane, ugasanga kubera ko ivyo bintu badandaza atari miti, ugasanga ntibaciye mu bushikanje bw'amagara y'abantu muri cya gisata kijejwe ubuvuzi kama, ugasanga ari abantu bavyutse nk'ama association bakaronka agrema muri ministère de l'Intérieur bagaca batangura gukora. Ugasanga umuntu bamushize nko ku bubido bw'umuti w'ikirundi ngo azonwa nk'ububido butatu, ugasanga aho kuvura cya gitigo bamubwira n'amafyigo birajaniranye, wewe wa muganga uri kuramukurikirana ugasanga ni kibazo. Hari gihe bitangaza ugasanga umuntu aje kwivuza sabwe abantu bariho bigitega twebwe kora turonka abagwayi. Okay, use professional cyo kibazo gifata mu minwe cyane ko umuntu yitumvuzi agafise ukatasi ko muri minisa. Haro n'abantu bafise ngo tuntu tudusikanere bafata mu minwe utwara zose. Use professional n'abakomino n'abastande icyo mu gifata mu minwe bose mubege. Agreement ministère ayibisi adafise ukatasi kwa ministre wa santé umufati mwese. Murakoze. Ko baza gusaba ibyo basaba sibyo bakora kwita. Yamaze kubibona ibyo basabira sibyo bakora kwita. Nukuvuga umuntu wese ari musiriko yo kuvura atatureze par ministère ya santé wese mu gufata. Kibazo bavuze c'isuku, nashimye ko mwavuze tuti abantu bamenyere kubaho mu buzima buteye imbere, inzu z'ivyatsi, kwambara ibirato n'ibindi. Ariko ico nagomba guterera yuko kwigisha umuntu ukuntu abaho byohera no hasi, n'indongozi natwe tukabigira nk'uruhara, kubera nk'urashobora kuja ahantu kuri serviteur quelconque wagiye guhasaba service, hanyuma ugakenera kwituma ukagenda ukinjira ahantu
ugaca usanga na ya bezo wari ufise icigenda ugaca ubivamwo naco nyene tukirabe tuze turisuzuma aho tubaye yuko aho dukorera abo tureze nk'abanyeshuri ntushobora korera abanyeshure bagakura babona ingene amatoilette y'ishure ameze agaheza primaire akaja muri secondaire agasanga amatoilette ameze kwa kundi bizomugora rero ingene atahura yuko hari toilette ishobora kubisa neza kubera nta yigeze abona ntavyo twamufashije nibaza yuko twoca duhera hasi aho turaye abavyeyi muhira abarezi n'abakoresha tukabigiramwo uruhara cane nibaza ko co dufasha gusumba aho kuja kubwira umuntu w'umugabo akuze ingene ashobora kwifata nuko murakoze. Ndasaba rero nkuko kumbura abandi babisabye yuko hoba itegeko by'ukuri rizwi kuko n'abene gihugu barasaba ati mbega iyo turiko turasukura mbega nta tegeko rihari ko tubona abene gihugu bamwe batavyumva bagomba gusivya igisagara cacu mbega nta tegeko rihari by'ukuri ryohana ndetse rikagaragara ku mugaragaro. Ico ni ikibazo ca mbere nanje ndi mu bariko barabaza ko iryo tegeko rihaba. Ikibazo kigira kabiri ni ikintu kumbure maze iminsi je ndiko ndaraba hano washaka ngira ngo no mu bindi bisagara ariko nkunze kubibona hano mwigeze kuvuga yuko hariho umuntu ari muri association y'abaconsomateur mugabo sinzi ko hariho iyindi association y'abaproducteur nibaza kwiriho ariko ikibazo gikomeye cyane ndiko ndaraba hano mu gisagara ca Gitega usanga hariho abantu benshi cyane badandariza mu mabarabara abamama benshi cyane utabona ibibanza bafise ndetse na rya sukurike ugaca usanga riri provoke n'abo bantu bagenda baradandaza ibintu mu ibarabara ariko ngerageje kuraba mu bindi bihugu ahantu nasimbiye mwene bariya bakenyezi usanga bafise ahantu nkahangare bashobora kugira nka association bakadandarizayo ugasanga bagize nkishira hamwe ibintu byose bikaba hamwe ariko hano usanga ari ibintu bitoroshe mbega abo bantu nibajije bava hehe uno munsi n'ikibazo ejo kizoba kiba kirekire les consommateurs sont nombreux mugabo les producteurs ni bakeyi. Tworangiza tubamenyesha ko mu kiganiro kizokurikira tuzorabira hamwe ivyashikirijwe mu ntara ya Ruyigi.